Ugiye hose aho uca hose mu ntara ya Muyinga ni ku munsi w'ejo ku gatanu ibintu bizoba biryoshe cyane. Natasha La Bamba La Boss azoba yibereye hari Muyinga, rero ibintu bizoba bikomeye cyane. Ni kuri La Casa Resto, kwinjirizwa hari amafaranga 5,000 gusa. Urumva ko bizo ari atari hama itariki 20 aho buca ku gatandatu. Natasha La Boss azoba yibereye Gitega itariki 20 zo ku kwezi nyene. Haje Gitega rero ngo bizobera amajahe, bizobera hajya ku Ngoma Bar, nyene ku Ngoma Bar ku banyagitega barahabona. Ni haje nyene hagati muri rond-point, ibintu bizoba biryoshe cyane. Kwinjira ni 3,000. Urumva ko abanyagitega bazoba bifitiye avantage aho giteramo kizohera itariki 21 rero kwa Mungu aca yimanukira i Bujumbura. Natasha rero kimwe mu byo abantu bari ko bararyoherwa cyane, cyangwa se imwe makuru mu nkuru iko zinamuvugwa ko cyane, kumbere benshi mushaka kuba mutanazi. Natasha yamaze kuronka azoshikira. Aha niho Natasha azoshikira niyashika Igitega. Turavuze ko Natasha La Boss, Natasha La Amazi, La Number, numwe mu baririmbyikazi wanashima bazimvye, of course. That's why je nibaza ko ariyo niyo mpamvu Natasha ari gake cyane uzomubona mu biteramo, cyangwa se ari gake cyane uzomubona mu biteramo by'abantu. Kenshi rero akunda kwitegura ibiteramo wenyene kumvo zo kuzimba kwiwe. Sinzi ko bamwe mwibuka umutama araho yitwa Mandevu, nimwe mu batama twize no gukorako ikiganiro natwe. Yigeze kuza i Bujumbura, arakora akaririmbo ariko atamba indirimbo za Natasha. Natasha aca mutumira muri Hotel Club de la Tanganyika, wanashima mu mahoteli azimvye cyane Burundi. Ivyo byose ntawo bideha, aramutumako barasangira, aramutembereza Club de la yose, biragenda neza. Natasha rero kuri Instagram yiwe na Facebook yiwe ku munsi w'ejo yarapostinze posti yatwingiza abantu benshi cyane, ubona neza ko ushaka no mwanya kwifise n'abantu benshi bamaze kwiraba, bamaze kutwenga. Yanditse ati Mandevu waraje Bujumbura ndakwakira, nanje rero ndiko ndaza Igitega, menya ko nta handi nzorara atari wawe. Nashaka kubura uramenyesha umugore wawe ko hari undi mugore ari karaza, niwe uzomenya ahantu uzondaza. Ahantu hose wifuza jewe niho nzoryama. Kujya nakwakiriye nawe uzongire uko nyene, nzoba ndakwizaniye wese kandi nzoshikira iwawe. Nashaka ntumira abantu bose duhurire kuri Ngoma Bar, nta gucererwa nta gusiba, kaze mwese. Natasha rero urumva ko iyi post yapostinze ariko atumira abafana biwe kwitabira kino giteramo, ariko kandi arime mu post novuga yuko yatwize abantu benshi, of course yatwinze abantu benshi ko bavuga ati Natasha for sure arashobora kwemera kurara kwa Mandevu canke ibimizi cyangwa ariko arafyina. Ariko you never know. Ico maze kubona nuko Natasha imwe mu post ya postinga uno munsi ku mutaga ya postinga ka video ku pastor ariko aravuga ati umuntu agukunda uramukunda, umuntu akwanka nta mpamvu yo guma umwishirako, kuko iyo umuntu akwanka arakwanka nyene. Urumva rero nta mpamvu nimwe yuko ukunda umuntu hanyuma wewe ntagukunde, ako kabara ari nagasema. Natasha rero biboneka neza yuko yashoze kubwira cyangwa se yashize gushikiriza ubutumwa babandi bose bashobora kuba ariko baribaza ko atazoshobora gushika kuco ashaka gushikako muri ivyo biteramo bibiri. Twibutse yuko ivyo biteramo rero twibutse yuko Natasha amaze igihe kirekire cyane, imyaka myinshi cyangwa se igihe kinini cyane adashika muri izo ntara. Kandi iki ni kimwe mu bintu amwe mu commentaire nakunze ari umwe mu bafana biwe aciye comment aravuga ati nukuri Natasha ubaho cyane, wewe utandukanye n'abandi ba artiste. Kuyumvira kuyigira mu ntara za ruguru ni kimwe mu bintu bikomeye cyane buyumviriye kandi bizima, kuko
benshi baguma birukira Bujumbura. Twibutse yuko hano mu gisagara cya Bujumbura amazi misari ibiteramo bitandukanye ko rategurwa muri no sama byanabaye, hari ibiteramo by'aba diaspora byakozwe, hari ibiteramo, hari n'igiteramo ko rategurwa cha Mutima le comédien, tungana Mutima, hari igiteramo cha Harmonize, hari ibiteramo byinshi biri Bujumbura na cara rati jewe reka nabavemwo na kare nta mpamvu yo kubanana ngaha, reka nigire kwa Mutama Mandevu rero nimba akurikirana imihora yitegure rero kwakira Natasha, yitegure kumwakira Natasha kuko Natasha avuze ati nakwizaniye wese nimba uzondaza hemenya yuko je ndundi mugore nje ngaho mu rugo wawe uzomenya aho uzondaza. By the way, congratulations kuri Natasha la boss, kuri kino gino ciza cyane cyane kuri no choice nziza cyane yahisemwo kuba wewe yahisemwo gutoka cyangwa se kuvamwo no kuja kwikorera ibiteramo vyiwe mu ntara za ruguru. Reka rero turabe ngene bizogenda, tubamenyesha yuko na Isaac TV no tuzatwibereye, tuzobabwira ikibiriraho cyangwa se tubereke ikibiriraho uko bikorwa biriko biragenda hajya muri mu ntara ya Muyinga ku munsi wejo no mu ntara ya Gitega. Natasha azokwahiga gute, bizogenda gute, ho abantu bazokuzura, ariko wanashima kimwe no babwira abo ma feedback maze kuronka nuko ubona neza yuko mu ntara ya Gitega no mu ntara ya Muyinga abarundi ari benshi cyane bamwiteguriye bidasanzwe, kandi na bino biteramo bifise promotion zikwiye, kuko Natasha kenshi kugira akore n'ikintu aragifatira umwanya akakiraba neza na management yiwe. Urabona ko bafata umwanya mu gutegura ibyo babashaka gukora. So je navuze misi yose yuko birakenerwa mu buzima ko ugira aba leader cyangwa se aba leaders. Ifo tugira aba leader, abantu barinda anashobora gufata igiteramo bonyene, abakitegurira igiteramo bonyene, hama bikagenda neza cyane. Nuko rero reka turabamisha yuko hari n'ibindi biteramo bya Kidumu byose biri Bujumbura. Rero Natasha ntiyashaka kubanana n'abandi, weshaka kwigira gato ruguru mu ntara za ruguru. Merci beaucoup bane kurikirana Isaac TV, kumbure uzomenya byinshi eka n'ibindi bitandukanye murazi ko biteramo bya Natasha cyangwa ingendo za Natasha zitabura ama insolite byose rero muzobimenyeshwa uko bwije. Isaac TV.